rero abantu bose babishoboye baze bararaba n'abandi bose bakeneye ubufasha ntibarindire ngo nakazohaca kubera murazi ko dufise n'amabanga menshi tuhaza rimwe rimwe ariko nimwoca murindira ko nobanza kuhaca. Umwe wese rero yumve ko ahamagariwe kugira umutima wo gufasha hambavu y'ivyo asanzwe akora. Rero turashimira cyane ababitaho, abatabariza, uko nshoboye ndashobora kugira agatererano, ariko namwe mwese muhamagariwe namwe kugira ico mukoze kugira Imana ihezagire ibiganza vyanyu. Mu bisanzwe iyo umuntu afumbatiye, murabona abafumbatiye ivyo usanganye bigumamo, mugabo wuguruye ibindi birinjira, urugurura birasohoka n'ibindi bawuguruye aho bica. Rero muze mwitwararika urukundo, kugurura ibiganza, kandi nta muntu azokwigeragira ngo uyu n'umusesekara, uyu n'uzomfasha, ibi n'ibizofasha abandi. Nta n'umunsi n'umwe zokwigera wumva ko umutima wawe wakwije ivyo wawe gusa, kandi utotanga ko ucukura ko dukeya. Hama murazi ko n'ijambo ry'Imana riduhamagarira gutanga icicumi. Natwe ega icicumi, nta mana muzohura igusaba ibiharage, nta mana muzohura igusaba amahera yo kugura umuti. Iyo mana ni nyene, n'aba bantu duhura, abantu nikora, n'abantu nyene ubona imitima yabo izigirijwe n'ubukene, abantu muhura mubona imitima izigirijwe no kubura ikibafasha. Rero tuze turafasha abaduhura, no tuzoba turiko turategura iyo tuzoja.